ikintu twari twararondeye uno munsi turagishitseko. Nta budget aya ma annexe, les budget annexe zose zinjiyemo. Icyo ni cyari gisigaye. None uno munsi kirabaye. Turatangiye kubona ni sorte de visibilité kuronka vers la vision 2040 sur base y'iyi projet de loi du budget. Ubu no kuvuga ko nta bindi bintu hoza kwiyumva uvuga uti kugira ngo ijya vision tuzoyishikemo ngo hari ibindi bintu tuzonge oya. Maintenant ni nka umuntu abavuga ati ubu umwana yabonetse yavutse hasigaye kwakura. Iyi ni budget année 1. Année 1. Ashaka kugira ngo mwumve pourquoi iyi ari budget, ari projet de loi, ari projet de budget idasanzwe ifise ikintu yisangije. Kugeza uno munsi na umuntu akwaje ati PIB y'Uburundi ni kangahe, nibiharuro bingahe? Nanje ntayo nzi PIB. Kandi ubwo hamagara ministre wa finance nayo kubwira ati à peu près bishobora kuba bingana uku canke n'iki, mugabo la réalité nishaka kuyimenya. Baraje bakora ikintu kimeze nka enquête bavuga ngo Uburundi kuko bahora duha nk'amezi abiri ngo muzoba busenyutse, amezi 3 ngo kazoba kabaye nta n'ifaranga zo barisigaye, mugabo bakabona mu Burundi babandanya bubaka ibintu bigenda neza n'ibiki nibi. Navuga ati mwebwe mushobora kuba mucuruza urumogi. Nariko rero ndavuga nti la vision iyi projet de budget y'uno munsi iratwugururiye inzira muri ya vision 2040-2060 kuko bimwe bizokenerwa kugira ngo irya vision dushoboye kuyishikamwo. Ibizokenerwa biri à l'intérieur y'iyi projet de loi. Nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ko ikintu twari twararondeye uno munsi turagishitseko. Nta budget aya ma annexe, les budget annexe zose zinjiyemo. Icyo ni cyari gisigaye. None uno munsi kirabaye. Nukuvuga ko le format du budget, icyo nshatse kuvuga, le format du budget uno munsi hasigaye ikintu kimwe kumbure bataradukorera, ni ikintu kijanye na report. Le report umushiranje wa finance ari kitwemereye ati va fe na premier ministre abitwemereye batubwira bati tuzorugera dukora uko dushoboye kugira ngo icyo kintu cya report kihabe, kuko ako kantu karacabuze nivyo muganeza ndikazotubuza ko tujyanuza. Niba heza bakatwereka le report muri budget aho tuzoba turutsinda ka tureze soma zoba zibonetse. Ariko deja ngo nenda babwiye turatangiye kubona ni sorte de visibilité kuronka vers la vision 2040 sur base y'iyi projet de loi du budget. Ubu no kuvuga ko nta bindi bintu hoza kwiyumva uvuga uti kugira ngo ijya vision tuzoyishikemo ngo hari ibindi bintu tuzonge oya. Maintenant ni nka umuntu abavuga ati ubu umwana yabonetse yavutse hasigaye kwakura. Ubu nicyo kimwe. Ubu rero kuvuga yuko iyi projet de budget ejo bundi kahinduka la loi, no kuvuga ko twe hazobasigaye gusa yuko igenda ikura, extension igenda ikura, extension igenda ikura kugira ngo tuzoshye kuri irya vision. Navuze gusa igisigaye ni ikintu cya rapport dukeneye kuzobona muri budget. Ibindi byose ubu biriko biraboneka. Hasigaye ko uko gukura bazogenda barishisa yama annexe, rero ntakira ma annexe, le budget bazogenda nyine bayikuza muri make. Iyi niyo mpamvu ndavuze nti iyi ni budget année 1. Année 1. Ashaka kugira ngo mwumve pourquoi iyi ari budget, ari projet de loi,
ari projet de budget idasanzwe ifise ikintu yisangije, kuko ubu bimwe bya PIB nako ndababwira ni hariya ziye za PTBA, kumbere ndabivuze ko nimuca mubyumva vuba vuba. Hariya mu mitumba barakoze ikintu cyitwa PCDC, murabizi za PDC za PCDC murazizi. PCDC zigenda muri commune, PCDC ziza gufasha kugira ngo bakore za PTBA. PTBA zigarukanwa kugira ngo zizoshigwe mu ngiro hariya ku mitumba muri za sangwe za societe cooperative, muca muvyumva. Ubu zijya PTBA zo mu makomune nibaramuka bazishize mu ngiro neza, cyane cyane hariya ku mitumba, tuja turonka le véritable PIB. Ariko muravyumva, kugeza uno munsi naho umuntu akwaje ati PIB y'Uburundi ni kangahe, nibiharuro bingahe? Nanje ntayo nzi PIB. Kandi ubwo hamagara ministre wa finance nayo kubwira ati ya peu bishobora kuba bingana uku canke n'iki, mugabo la réalité nishaka kuyimenya. Mugabo iyi PTBA yagiye ivugwa nimara kaja en application kugeza hariya ku mitu, hariya mu mazone, ku mitumba muri za societe coopérative hariya muntu tuzovamo turonka le véritable PIB y'igihugu. Nayimeje kwabwira nti muri FMI baraje bakora ikintu kimeze nka enquête, bavuga ngo Uburundi kuko bahora duha nk'amezi 2 ngo muzoba busenyutse, amezi 3 ngo kazoba kabaye nta n'ifaranga zo barisigaye, mugabo bakabona mu Burundi babandanya bubaka ibintu bigenda neza n'ibiki nibi. Nabati mwebwe mushobora kuba mucuruza urumogi ngo canke mucuruza amastupefia yandi, baza gukora market, bararaba barazunguruka mu gihugu barabura. Abandi babwiye ati erega twebwe bijya tuba bari ivyo, mugabo mwebwe ntimuvyemera, ati mwo no muravyiboneye, ati batatu tutabahenze. Baca bavuga ati abarundi nimubandanye mukore, ati twabonye ko mutatubeshe, kandi nivyo. Mugabo ico tubatamenya nibanga ryari rifatiye kuri PTBA, kuko nta PTBA twakoresha budget moyen. Muri budget moyen byinshi ntibyari bizwi, nabo bakaza kurondera resultat atanu muri ntuze muri budget moyen, bo bakorera muri budget programme barya za FMI za Banque Mondiale. Wewe ukaza kujya ngo uze gupima ibintu byo muri budget moyen, hari dedone udashobora kuronka, nabo barazibuze, kuko muri budget moyen byinshi c'était un informel. Voilà, byinshi c'était un informel. Ubu rero kubera le budget programme bariko bararondera ingene byinshi rero biduga bikaja hejuru bikaboneka à travers le budget programme. Niteka imbere yuko tugenda dushikiriza raporo nyezina, twashaka dushikirize yuko amamandema yabaye menshi cyane gose. Hanyuma kandi muri aya mamandema Sena yarashoboye kuzana amamandema yo muri Sena nyene ashika 21. Hanyuma ikindi naco twoshikiriza, amamandema yabaye menshi bivanye nuko Sena yakoreye cyane gose kuri PTBA. Iyo PTBA keshi rero usanga kubera iba yakozwe n'abantu benshi batandukanye, usanga harimo utuerere de frappe, usanga harimo utuerere d'orthographe, ukatusanga amandema de forme ni menshi cyane gose, naho bayakosoje usanga harimo n'ayandi kuko nitwari dukunze kubikorera ko cyane gose. Naco gituma ni raporo n'iteka yaciye ija ku mpapuro 55. Mugabo n'iteka tumaze kugenda mu mugwi tukavyiga neza tukabiraba ingene bimeze, twasanze amandema nyinshi ari izo kwemegwa. Ari naco gituma n'iteka mwe mu dukundira nze gushimikira cyane gose ku mamandema ari rojete, kuko ayari accepte yoyo nta ngorane ashobora gutera. Bo nkundire rero kandi n'iteka
kubera ko integuro y'ibwirizwa isanzwe iri mu rurimi rw'igifaransa kandi na raporo icegeranyo tukaba twagikoze mu rurimi rw'igifaransa, ndashaka gusaba uruhusha dushikirize icegeranyo mu rurimi rw'igifaransa twateguriyemo. Murakoze nyene iteka. Rapport sur la suite réservée aux amendements du Sénat sur le projet de loi numéro 1 par dit par 2026 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2026-2027. Introduction. Les membres de la commission susmentionnée se sont réunis en date du 24 juin 2026 pour analyser les amendements de forme et de fond proposés par le Sénat lors de l'analyse du projet de loi. Participation. Permettez-nous, très honorable président de l'Assemblée nationale, de vous épargner la lecture des participants et de passer directement sur le point 3 concernant les amendements de forme sur le projet de loi. Comme déjà sur 35 amendements de forme proposés par le Sénat, 9 amendements ont été rejetés. Le premier amendement rejeté se trouve au numéro 1 et ça a été rejeté pour motif que on a voulu éviter des pertes éventuelles des papiers. Et pour l'amendement 2 rejeté se trouve au numéro 2. La commission a trouvé que le texte est bien justifié. Pour l'amendement 3 rejeté se trouva à la page 3, numéro 11, la commission a trouvé que l'amendement doit être rejeté avec motif que la forme est usuelle. C'est la forme usuelle. Pour l'amendement 4 rejeté se trouva à la page 4, numéro 14, au niveau de l'article 61. L'amendement a été rejeté avec motif que le texte est bien justifié. L'amendement 5 rejeté se trouve au numéro 15. On a trouvé que on ne devrait pas commencer le mot administration par une lettre minuscule parce que l'administration fiscale porte l'appellation de l'institution. Pour l'amendement 6 rejeté, l'amendement se trouve au niveau de la page 6, numéro 28, au niveau de l'article 221. La commission a trouvé que le texte est bien justifié. Amendement de forme, hanyuma ibijanye n'amendement de fond tubaza kuvuga ingingo imwe imwe point par point. Reka rero dutangure kuri page 2. Page 2, amendement de forme adopté. Page 3. Page 3. Amendement sans objection. Amendement de forme adopté. Page 4. Page 4. Amendement de forme adopté. Page 5. Page 5. Amendement de forme à la page 5 adopté. Page 6. Page 6.
abane baravyemeye uretse ka turoje tubiri. Page 6, amendement de forme adopté. Page 7. Page 7. Amendement de forme adopté. Page 8. Amendement de forme kuri point 35. Page 8. Amendement de forme adopté. Turabe toujours à la page 8. À la page 8. Cette fois-ci, ce sont des amendements de fond. Premier amendement de fond. Titre du projet de loi, deuxième ligne. Umugwi w'amahoro yemeje. Tweho asinigwa nsubiramo kubisoma kuko duhejeje kubisoma. Premier amendement de fond adopté. Deuxième amendement de fond. Article 1. Texte de l'article. Article 1. Umugwi w'amahoro warayemeje. Tweho sans objection. Deuxième amendement de fond adopté. Page, troisième amendement de fond. Troisième amendement de fond. Umugwi w'amahoro warayemeye. Umugwi w'amahoro warayemeye. Tweho na twebwe turayemeye. Quatrième amendement de fond. Umugwi w'amahoro nawone warayemeye. Na twebwe turayemeye. Cinquième amendement de fond. Umugwi w'amahoro warayemeye. Na twebwe turayemeje. Sixième amendement de fond. Umugwi w'amahoro batoya warayanse. Tweho baca bavuga bati forme usuelle. Na twebwe turayanse. Septième amendement de fond. Umugwi w'amahoro warayemeye. Natwe turayemeye. Huitième amendement de fond, article 43. Umugwi w'amahoro warayemeye. Bari basibye kano ka accepté. Umugwi w'amahoro warayemeye na twebwe turayemeje. Neuvième amendement de fond. Aho nyene hariho akantu ka accepté batari bashize ko. Umugwi w'amahoro warayemeye. Neuvième amendement de fond na twebwe turayemeje. Dixième amendement de fond. Hariho ahantu bari batubwiye dusha franc Burundi aho kuba franc Burundi kuri iyi 9e amendement de fond. Ahantu hariho mbere ya 350 millions de bif. Mbere yo hariho franc Burundi. Babyumvise mu biro kwa DL. Ego menya n'iteka twavyumvise. Murakoze. Alors, 10e amendement de fond. Umugwi w'amahoro waravuze ati non, barayirojeta. Baca bavuga bati le contenu est pris en compte à l'article 23 visé. Na twebwe
turayirojese. 11e amendement de fond, umugwi w'amaho warayemeye. Na twebwe turayemeye. 12e amendement de fond, umugwi w'amaho warayanse. Ariko hari ahantu muri iyi amendement, 12e amendement de fond, abavuga bati interchanger les montants des frais mission, akantu bari bagize nditokaraga kwa mugabo, il a été rejeté. Tweho na twebwe turayirojese. 13e amendement de fond, umugwi w'amaho warayemeye. Na twebwe turayemeye. 14e amendement de fond, umugwi w'amaho waravuze bati turayanse, rejeté l'amendement. 14e amendement de fond, rejeté. Tweho na twebwe turayanse. 15e amendement de fond, article 209, umugwi w'amaho warayemeye. Na twebwe sans objection turayemeye. 16e amendement de fond, article 220, umugwi w'amaho warayemeye. Na twebwe turayemeye. 17e amendement de fond, umugwi w'amaho warayemeye. Article 233, alinéa 2, première ligne, umugwi w'amaho warayemeye. Na twebwe turayemeye. 18e amendement de fond, umugwi w'amaho, article 274, tableau A, umugwi w'amaho warayemeye. Baca bati complément utile comme motivation, umugwi w'amaho warayemeye. Na twebwe sans objection, w'amaho turayemeye. 19e amendement de fond, umugwi w'amaho warayemeje. Na twebwe turayemeje. 20e amendement de fond, umugwi w'amaho warayemeje. Natwe turayemeje. 21e amendement de fond, umugwi w'amaho warayemeye. Direction de l'assistance sociale, article 260, tableau D, umugwi w'amaho warayemeye. Na twebwe turayemeje. 22e amendement de fond, umugwi w'amaho waravuze ati d'accord turayemeye. Na twebwe turayemeje. 23e amendement de fond, umugwi w'amaho warayemeje. Article 274, tableau D, umugwi w'amaho warayemeje. Natwe sans objection, natwe turayemeje. 24e amendement de fond, par 275, umugwi w'amaho warayemeye. Précision utile comme motivation, sans objection. Na twebwe turayemeje. Ngiyo zo zari amendement de fond. Noneho turabe amendement de forme sur le PTBA, amendement de forme sur l'entête. Ni amendement de forme imwe, umugwi w'amaho warayemeye. Na twebwe turayemeye. 5.1.2, amendement de forme sur le PTBA de la présidente de la République. Amendement ya mbere de forme, umugwi w'amaho warayemeye.
abi majuscule umugwi w'amahoro yemeye na twebwe turayemeye. Amendement ya kabiri de forme n'inyanyura kabiri forme umugwi w'amahoro yemeye toujours abi majuscule na twebwe turayemeje. Amendement de forme sur le PTBA du Sénat munama nkenguzamateka. Amendement de forme ya mbere umugwi w'amahoro yemeje na twebwe turayemeje. Amendement de forme ya kabiri page 48 devenu 43 umugwi w'amahoro yemeye na twebwe turayemeje. Amendement de forme ya gatatu troisième amendement de forme page 47 ni accepté na twebwe turayemeje. Amendement 414 amendement de forme sur le PTBA du ministère de l'Intérieur, Développement communautaire et de la Sécurité publique. Amendement de forme ya mbere umugwi w'amahoro yemeye na twebwe sans objection turayemeye. Amendement de forme ya kabiri umugwi w'amahoro yemeye tuntu dutoto cyane. Amendement de forme ya kabiri turayemeye. Amendement de forme ya gatatu umugwi w'amahoro yemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya kane umugwi w'amahoro yemeye sans objection na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya gatanu umugwi w'amahoro yemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya gatandatu umugwi w'amahoro yemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme y'indwi umugwi w'amahoro yemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme y'umunani umugwi w'amahoro yemeye natwe turayemeye. Amendement de forme y'umunani y'icenda umugwi w'amahoro yemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme y'icumi umugwi w'amahoro yemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme y'icumi na rimwe umugwi w'amahoro yemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme cumi na kabiri umugwi w'amahoro yemeye dutoto cyane na twebwe turayemeye. Amendement de forme cumi na gatatu umugwi w'amahoro yemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya cumi na kane umugwi w'amahoro yemeye natwe turayemeye. Amendement de forme ya cumi na gatanu umugwi w'amahoro yemeye précision utile umugwi w'amahoro turayemeye na twebwe turayemeye. Amendement 415 amendement de forme sur le PTBA du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement. Amendement de forme ya mbere umugwi w'amahoro yemeye na twebwe kuri page 22 kugira kumbura
mutakure. Tugiye kuri page 22 kuri amendement de forme sur le PTBA du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale, de la coopération et développement. On est kuri page 22. Noneho amendement ya mbere de forme mugwi w'amahoro yemeye natwebwe turayemeye. Amendement de forme ya kabiri mugwi w'amahoro yemeye nayo nyene natwebwe turayemeye. Amendement de forme ya gatatu mugwi w'amahoro yemeye natwebwe turayemeye. Amendement de forme ya kane mugwi w'amahoro yemeye natwebwe turayemeye. Amendement de forme ya gatanu mugwi w'amaho warayemeye natwebwe turayemeye. Amendement de forme ya gatandatu page 23. Amendement de forme ya gatandatu mugwi w'amaho warayemeye natwebwe turayemeye. Amendement y'indwi mugwi w'amaho warayemeye natwebwe. Tunututu S organiser, planifier, forme, terme approprié, correction d'erreur. Amendement de forme y'indwi mugwi w'amaho wemeye natwebwe turayemeye. Amendement y'umunani mugwi w'amaho hariho utu amendement dutatu twose umugwi w'amaho waratwemeye natwebwe turatwemeye. Amendement y'icenda mugwi w'amaho warayemeye terme approprié natwebwe turayemeye. Amendement y'icumi mugwi w'amaho warayemeye natwebwe turayemeye. Amendement y'icumi na rimwe page 24 mugwi w'amaho warayemeye tweho natwebwe turayemeye. Amendement cumi na kabiri mugwi w'amaho warayemeye natwebwe turayemeye. Amendement cumi na gatatu mugwi w'amaho warayemeye natwe turayemeye. Amendement cumi na kane mugwi w'amaho warayemeye natwe turayemeye. Amendement cumi na gatanu de forme mugwi w'amaho warayemeye natwebwe turayemeye. Amendement de forme cumi na gatandatu mugwi w'amaho warayemeye, correction d'une erreur d'omission accepté natwebwe turayemeye. Amendement de forme ya cumi n'indwi mugwi w'amaho warayemeye, meilleure formulation natwebwe turayemeye. Amendement 5.1.6 amendement de forme sur le PTBA du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants kuri page 25. Amendement ya mbere mugwi w'amaho warayemeye tweho natwebwe turayemeye. Amendement ya kabiri mugwi w'amaho warayemeye. Amendement de forme ya kabiri natwebwe turayemeye. Amendement de forme ya gatatu accepté natwebwe turayemeye. Amendement 5.1.7 à la page 26. Amendement de forme sur le PTBA du ministère de la Justice, des droits de la personne humaine et du genre. Amendement de forme ya mbere à la page 26 mugwi warayemeye natwebwe turayemeye. Amendement de forme ya kabiri mugwi warayemeye natwebwe turayemeye. Amendement de forme ya gatatu
à la page 27. Amendement de forme ya gatatu umugwi wama warayemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya kane wama warayemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya gatanu atu amendement dutatu de forme umugwi wama waratwemeye twose na twebwe. Amendement de forme ya gatanu turayemeje. Amendement de forme ya gatandatu umugwi wama warayemeye na formation beba umugwi wama warayemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme y'indwi umugwi wama warayemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme y'umunani umugwi wama warayemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme y'icenda umugwi wama warayemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme 518, amendement de forme sur le PTBA du ministère du Travail, de la fonction publique et de la protection sociale, à la page 29. Amendement de forme ya mbere umugwi wama warayemeye amendement de forme umugwi wama warayemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya kabiri wama warayemeye. Amendement de forme tubiri twemeye twose na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya kabiri. Amendement de forme ya gatatu umugwi wama warayemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya kane umugwi wama warayemeye na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya gatanu umugwi wama ari mu duce tubiri twemeye twose. Amendement de forme ya gatanu na twebwe turayemeje. Amendement de forme ya gatandatu umugwi wama warayemeye. Correction d'une erreur du français. Amendement ya gatanu na twebwe turayemeje. Amendement de forme y'indwi umugwi wama warayemeye ari mu duce tubiri. Umugwi wamaho waratwemeje twose na twebwe. Amendement de forme y'indwi na twebwe turayemeje. Amendement de forme y'umunani umugwi wamaho warayemeye natwe turayemeye. Amendement y'icenda de forme umugwi wamaho warayemeye natwe turayemeye. Amendement de forme y'icumi harimo utu amendement dutatu umugwi waratwemeje twose waratwemeye. Amendement de forme y'icumi na twebwe turayemeye. Amendement de forme ya cumi na rimwe umugwi wama warayemeye harimo uduce tubiri umugwi wamaho oya n'agace kamwe umugwi wamaho warayemeye. Na twebwe turayemeje. Amendement de forme ya cumi na kabiri umugwi wama warayemeye na twebwe turayemeje. Amendement de forme 519, amendement de forme sur le PTBA du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Kuri page 32, amendement ya mbere amendement agerageje. Nukuvuga iyi ni ntabwo cy'ifo reconnaître. Abantu tukavuga tuti turiko nubwo bitugora kanatsinda kagoye kagora umugabo, ariko turiko twavansa tugenda mu nzira nziza. Aha ndabivuze kuko aho hanze ngo nta bintu nta biki nta byahinduka ntabagize, nuko batazi ibyo ari byo, nuko batazi ibyo ari byo. Mugabo twebwe turiko turabitunganya turabona neza intambwe turiko turatera. Aha bivuga iki?
tumaze kubona iza PTBA zinjiyemwo, turazi neza ko muhini mushasha utera amabavu, kandi turazi ko hashobora kuba hari ibintu bimwe bimwe kumbure bitarakunda byose, cyane cyane nk'ibintu bijanye n'ama annex, ibi byari mu ma annex ubu byinjijwemo. Turazi ko iriya certaine données turabizi, nawoza guhendana cyangwa ngo tuvuye ngo nta bihari. Hariho utudone duto duto tutarashobora kuva, batarashobora gutanga, kuko nabonye umwanya, ntibabonye umwanya uhagije muri zijya twovuga zahora ziri bijana zitangwa ko mu bijana next, za données zatangwa na next. Turazi ko hariho certaines données, certaines insuffisances, ariko tuzogenda twameliora. Icari gikenewe bwa mbere, murumva ko ari ubwa mbere, kandi iyo umwana avutse nace yuzura ingobyi, ace yuzura ingobyi naho abari igihume cyanye ikindi kintu kidapanze neza. Umwana ushatse sinzi nimba wo muhunga nimba ugira gute, uco mujana kwa muganga. Naha nico kimwe n'ubwa mbere, iyi ni essai. Turabonye yuko nka komwe twamye tuba tuti la ligne yo ligne budgétaire ibonetse mu bintu naha muri izi documents za budget, buri ikintu gikomeye cyane, ikintu gikenewe cyane, gikomeye cyane, ni ugushobora ko la ligne budgétaire ushobora kuyisigura ikemegwa. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko ibisigaye by'uburyo urarondegwa, ariko wewe ugiye nko muri ministeri ya finance ukaza kuvuga ngo nimuduhe ngo uburyo ngo ari gikorwa kiniki, bakubaza bati iki gikorwa hariho ligne nuze budgétaire ihari, uvuze utoya bacawe ati taha, mugabo uvuze uti irahari bacawe bati no kurondera uburyo, bica bitungana. Aha rero ni ikintu cyiza cyane ko les lignes budgétaires zashoboye kwemera ikintu gikomeye cyane, amahera aheza karondego, na cyane yuko none nk'ibi tuba twemeje kugira ngo niko amahera ucuvuga ngo ndafise amalikidite ucuza kuyora ahantu, eka mugabo ligne budgétaire ihari byaguhaye lumière ingene ibintu bizogenda. Ibi nabyo mu bintu byabaye byaradufashije, toujours twisunze le budget programme, byarafashije cyane. Ikindi kizokurikira ni ibijanye umuntu yoshimira iki gikorwa tutunganije hano kuri iyi projet de loi, nuko nihagera ku evaluer les évaluations, twevaluer PTBA, ubu bizoba byoroshe, kuko ashobora kuboneka igikoni, nuko ashobora kuboneka nka kaneva. Ubu bari bagerageje kugira ngo batange kaneva z'ama PTBA, ubu rero n'ama evaluation azoroha ku buryo bashaka gutanga na kaneva imwe d'evaluation. Iyo nayo n'iyindi bienfait izoza izananye n'iyi projet de loi, les facilités au niveau des mécanismes d'évaluation ou des procédures d'évaluation zizoroha, haba au niveau central haba au niveau mu makomine bizoroha. Iyo ni yindi avantage, ku buryo umuntu yovuga ati ubu rero iyindi avantage igiye kuzoza nuko a partir y'uno munsi dushoboye kwiyumvira la réalité du PTBA à venir. Ubu birashoboka avant y'iyi projet de loi twakora muri budget programme, ibi muri budget plutôt muri budget moyen. Avantage buriya hari ibintu byahora bivugwa, mugabo tukiprojeta imbere, ni ikintu kijanye na la vision 2040, la vision 2040-2060.
on se projetait imbere. Mugabo les instruments zatuma tugenda tujya imbere muri iyo vision zimwe ntazo twari dufise. Ngaha rero turatanguye iyi projet de budget igiye kutwugurura amaso kugira ngo mu minsi iri imbere muri ya vision tuvuga, kuko twamaze kwinjizamwo turinjiye bimwe annexe, les budgets annexes zinjiyemo. Ni ukuvuga ko on va enrichir les budgets annexes, les données tutararonka vuba mu minsi iri imbere, ntazi mugabo mu minsi iri imbere on va enrichir kugira ngo izi zari des budgets annexes zishobora kuba enrichi, noneho igihugu cyo kumenya kiti turafise ubutunzi bungana uko.